ukwizera ni ikintu gituma umuntu ashobora kubaho. Ukwizera ni ikigwanisho gikomeye cyane, ariko umukenyezi, ariko umushingantahe, ariko ubana cyangwa uwundi muntu wese. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaka ubwato bunini kugira ngo akize umuryango wiwe umwuzure. Yumviye Imana yamugabishije ku bintu bitari bwigere biba. Natwe ubuzima bwacu bw'imbere bugenda neza. Nowa yatumvira Imana ngo abaze ubwato, imvura yari kugwa ari nyinshi, nawe agatwarwa n'umuryango wose bagahona bose. Bakunzi bacu turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye. Uno munsi nifuje ko twosangira amajambo ari mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere kugeza 40, ariko turaza gusoma amajambo make kugira umwanya nto tujyane. Teme ivuga ukwizera. Turasoma imirongo mikeyi kubera 40 ni myinshi, ariko nosaba bariko baradukurikirana abafise amabibiriya kuhasoma hose biraza kubafasha. Havuga hati umurongo wa mbere, uwa kabiri, n'uw'indwi, n'uwa 17, 18 na 19 niyo dusoma yonyene. Umurongo wa mbere uvuga ukwizera ni ukudakekeranya ku vyo wizigiye, ni ukutagira amazinda ku vyo utabonesha amaso. Ukwizera niko kwatumye abantu ba kera bashingirwa intahe. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaka ubwato bunini kugira ngo akize umuryango wiwe umwuzure. Yumviye Imana yamugabishije ku bintu bitari bwigere biba. Uko niko yaciriye isi urubanza, kandi kubera ukwizera kwiwe Imana nayo yaremeje ko yari umugororotsi. Uwo wari umurongo w'indwi. Umurongo wa 17 nawe, ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka nk'ikimazi igihe Imana yari kwiramugeza. Aburahamu wari yarakiriye amasezerano y'Imana yari yiteguriye gutanga Isaka umwana wiwe w'ikinege nk'ikimazi, naho yari yaramwibwiriye ati uruvyaro rwawe uzoruronka biciye muri Isaka. Aburahamu yumvira ko Imana ishobora kuzura Isaka, kandi mu buryo ngereranyo yasubijwe Isaka nk'uvuye mu rupfu. Imana ishimwe cyane gose. Turi mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye, niyo tugira tuyage iki kintu cyo kwizera. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ukwizera ni ikintu gituma umuntu ashobora kubaho. Ukwizera ni ikigwanisho gikomeye cyane, ariko umukenyezi, ariko umushingantahe, ariko ubana cyangwa uwundi muntu wese. Uno munsi muga ko turi mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye. Umugore aroranye atagira ukwizera birashobora kumugora cyane. Ukwizera ni ikigwanisho gikomeye cyane umuntu wese ategerezwa kwitwaza kugira aneshe ibintu cyangwa ibigeragezo bimwe bimwe byo ngaha muri iyi si. Udafise ukwizera kubaho vyo kugora. Udafise ukwizera ntushobora kwiyumvira ko ejo hawe hazoba heza. Oya, ubona ko ibintu bizoyangara, atakazoza, atahuzoja, kadatahura kuraja. Nico gituma uno munsi tubahamagariye umuntu wese kugira ukwizera. Turabona aba bahizi Bibiliya yatubwiye ku murongo w'indwi. Nowa Imana yamubwiye abaza ubwato. Nta mvura yari bwatangure gutonyanga, muga yarumviye ijwi ry'Imana aravuga reka ndavyizere bizoba. Acarabaza ubwato, kandi mwarabonye mu nyuma ko ubwato bwamufashije, bwatumye adahwera n'umuryango wose. Abamutwenze, abagize iki bose barahona, ariko kubera yarumviye Imana hanyuma aragira ukwizera, arakora ikintu Imana yamutumye. Yabikoze mu kwizera. Udafise ukwizera bijya bintu ntavyo ukora. Cyo gituma ukwizera tugo turagushira mu ngiro, kuratuma natwe ubuzima bwacu bw'imbere bugenda neza. Nowa yatumvira Imana ngo abaze ubwato, imvura yari kugwa ari nyinshi, nawe agatwarwa n'umuryango wose bagahona bose, muga kubera ukwizera yarakize. Amen. Imana ibahezagire cyane. Uwundi muntu sekuruza wabizera Aburahamu, nawe nyene yarize. Aburahamu yarafise umwana umwe wenyene, umwana umwe Isaka w'ikinege. Yarose yararushe cyane, yarose yarihebuye, ariko Imana iramubwira mutanga uwo mwana nk'ikibazi. Ndazi ngaha abantu bafise n'abana benshi, gutanga kamwe gusa byo tugora.
ariko Aburahamu yaragize ukwizera avuga Imana niyo yamumpaye kurya yanyemerera uruvyaro rwinshi izorondera ahandi bicisha hanyuma uruvyaro rwanje rusubire rube rwinshi kubera Imana yarasezeranye. Aburahamu rero yagize ukwizera gukomeye cyane, nicyo gituma na Bibiliya imuhamagara ko ari we sekuruza w'abizera, niwe ari hejuru y'abantu bose mu bintu vyo kwizera. Ufise akana kamwe warose bigoranye urashaje, Imana ikaca ikubwira gatange, kandi yarafashe imbugita agira mutange kubera iki? Ukwizera. Imana yaciye ikora ibitangaza kubera yayumviye akizera. Ukwizera rero ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bagira nk'ama mariage, umuntu murabwirana, umuhungu akabwira umukobwa ko amukunda, umukobwa akamubwira ko amukunda, bakaja hamwe bagategura imigambi, tuzobana gutya, tuzoguma dukundana, ntawe uzohemukira uwundi. Hajya hakora ukwizera. Iyo batari ukwizera gukora, nta bantu twobona babana bagira mu mariage kubera bacuvuga azompenda ariko arambwira n'ivyo muga vyose uravuga aya majambo y'urukundo ambwiye reka ndayizere bizoba, reka ndavyizere bizoba. Kazubona abantu barabana vyose hajya no kwizera kuba kuriko kurakora. Ukwizera rero ni ikintu gikomeye cyane gose mu buzima bwacu, tutegerezwa gukoresha nk'icamwa gikomeye kandi kidufasha kwavansa. Paulo mu gusezera Timoteyo yamubwiye ati nagwanye intambara nziza yo kunesha, hanyuma ndangije urugendo amahoro ufise ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo nzohabwa. Amen. Ayo n'amajambo meza nanje numva nohereza ko mvuga nti tugwane intambara nziza yo kunesha, ukwizera kwacu tukugumye ntitugutakaze, ibisigaye mw'ijuru hari igitsibo kandi Imana izokiduha nitwagira ukwizera. Imana ibahezagire cyane. Hari mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye. Nakoze.